Alright, lights, camera, action, let's go. Let's go. Hey guys, iyi ni Adam's Pictures, ikiganiro ni Terama TV. Majana abiri. Majana atanu. Majana atanu. 10. Majana atanu ibihumbi 10. Ai wewe Mungu wangu we. Umuntu asabye ikintu. Tantine mfasha ibyo kurya nabaha ico gihera kinini ibihumbi 10. nkamuha nkabona arandi y'amaguru hari uwandirira ibiki nkabati nangaye kwiye urwa nashitse mweka to rimwe kabiri gatatu kane gatanu nasivye igihe kiraro gatanu. What the freak? Umwana yavutse yirabura. Uruhinja ruvutse rwirabura. Ruvukana amenyo asa gute? Yera. Ya. Yera. Actually, yeah. Umviriza neza. Oh! Mari, why are you so smart? You think Hey. No, I didn't. Yeah. Oh, I get it. Yeah. I get it. How? We're supposed to repeat everything he says. Njye nubona nk'ubungize ubugeni. Nk'ubu ngiye mvuze ngize ubugeni. Kweri mu ndoto yanjye nifuza na D1 kandi ndirimbo mu hariyo mu Rwanda. Mu ndoto zanje kabisa. Umva nkaho umufana wa. Je ndi umufana wa D1 kandi nawe arabizi ko mwiriwe cyangwa mwaramutse we mugenzi uri hirya y'ikiyo cyabaye cya telefone laptop cyangwa televiziyo twizere yuko aho uri uguwe neza. Ikiganiro cy'umusika tugira tugikorane n'ibivyu by'aba Diasporakazi cyangwa abarundikazi baba mu mahanga. Ndakwibutsa utaragira subscribe cyangwa abone kanko kanya. Ibiganiro nk'ibi bindi biri inyuma ntibizogucike. Mugire comment, like, share. Muri comment nawe uhaca gusuka avuga ati sari byose biremewe. So nabicishije amajambo reka batwidondora. Well, mu kazina kanje je banyitwa Patricia. Kuna social media mfite gusa Snapchat banyitwa Loki Life 10. Loki Life 10. Nanje banyita Muri. Okay. Ama social media yanje ni Muri_Muhawe, Snapchat na Instagram. Wait, no, Instagram na TikTok. Pana Snapchat. Di Patricia. Mba muri America. Mu kanara kitwa Michigan. Grand Rapids. Nkaba nyaze kusuhura family ngaha mu Burundi. Wavukiye? Actually ntabwo navukiye mu Burundi, navukiye mu Rwanda. Mu Rwanda niho navukiye. Ariko ndi umurundikazi. Abavyeyi banje bose n'abarundikazi niko nabivuga. Yeah, n'abarundi. N'abarundi. Ijyambere uje mu Burundi? Yeah, sibambere nje mu Burundi. Ijya kabiri. Naje ngaha muri 2019 mu 2019 niho naje ariko nago nahamaze igihe kinini yanahamaze ndwi mu cyumweru kimwe kubera nyene mu bisanzwe naje muri Tanzania. Mvugateka nje ngaha akuraba family iba ndabatireka nze kura family fata icyumweru kimeze kura family ngaha mu Burundi ariko mu bisanzwe nagiye muri Tanzania nari Muri urindewe izina ryanje mwameze kuyimenya. Jewe navukiye Tanzania ahantu yitwa Rukore. Navukiye Rukore Tanzania. Mu bwa mbere nje mu Burundi. Abavyeyi banje n'abarundi ariko
mvuga ikirundi ndagerageza. Wabonye Burundi gutegama? Burundi kweri ntaco bubaye buraryoshe. Ubushubuhe nibwo nyene ari bwinshi. Arashobora gusumba iwanyu? Yeah. Matrio hasanze irya mbere n'irya kabiri what's the difference? Ubwa mbere igihe nza ngaha mu Burundi mu bisanzwe ntago namaze igihe kinini nko nabivuga ariko namwe kano gace ndimo sinigeze ndahagera. Nkuko navuga ati nashitse ndaba family aho baba subira inyuma muri Dar es Salaam. Ariko nabonye gato nko muri Bujumbura ingene hari hameze uko Bujumbura ahondi uba. Naragiye muri downtown mbona nyene uko ndu ahondi ubunyene. Nabonye harahindutse barubatse amazu mashasha singa kujya kwa kera kabisa. Barateye imbere kweli. Barateye imbere kabisa. So igihe gitoya mu mazenga ni biki mwakunze ku Burundi first duhere kuco mwakunze? Shaka ntanguye ushaka tangure? Okay tangure. Jewe ikintu nakunze mu Burundi ibiryo biraryoshe turazi guteka. Ni vyamwa yani birameze neza kweri kandi barakundana abarundi turakundana cyane. Dufite indero. Nico kintu nabonye mu Burundi. Kandi hameze neza n'ahantu woza ukumva kugiye muhira kabisa kavuga ati aha ni wacu. Hacha hakwibutsa byinshi nk'umuntu waba bakuriye mu Rwanda ukaba warageze hano kiri umwana bica bikwibutsa ibintu byinshi. Nanje cyo nahakunde n'indero. Indero ushashe kuvuga iki? Nyene abantu bakubonye bakakuramutsa. Indero kweri ngaha ni ya mbere. Nahakundiye cyane. Ari iwanyu uri muramukanye? Turamutsa abo tuzi. Nago nagenda murabona hajyangiye nko mu isoko hano nyene barakuramutsa nyene ariko biratandukanye n'iwacu. Okay, ico mwanse naco? Ico twase Wi-Fi. Network. Internet. Internet kweri yani yaraduhaye ama stress menshi no iracado ama stress. Yani turafite kugura internet kwiye pe ariko tukabona kitadukwiye kuri twebwe kubera hajyaho tuba internet tuyikoresha nk'amazi. Nago tuvuga ati ngo raheze ngamanuze nyango tugure ngayandi. So nikindi kintu ngenda banara cyane urabona abapolisi baho amana umva nta kibazo gufasha umuntu biraryoshe gufasha twese dukende kwisi ni gufashanya sivyo ariko nk'iyo twege turi nk'abantu bashasha tutavuga mbe tuba tuje muri Afrika bakure kuza baratwakira nyene kubera kino hano ni iwacu. Urabona nk'umupolisi uri kurataha akaguhagarika urabona kujye bahagarika abantu uza wumva bagufashe ngo duhe iki kandi utakibahaye ugasanga ni kibazo yani baranakugumije hari urumva. So ico nico kintu kweri nabonye kweri Burundi kwiriye guhindura naho kweri nibabihindura abantu tuzokwama tuza ngaha twiyumvira yuko ivyo bibazo nabyo tuzoza duhura navyo mu nzira naho ego twese ego igihugu cyose kirafise ibibazo turabizi. Ni ugomba gusaba umuntu nawe urazi ingene ukwiriye kuvyitwara none ubwo wambira ati ushaka kugura gasoda nfise amarasi ndayagura no yago ariko ahantu hose uriko bariko raguhagarika ngo nompe iki impa iki kandi unakibimye bamwe nibibazo abandi barakweguka kagenda. Apolisi bavyumva. Muri wico waseni. Ico nanse service yo muri restaurant.
Okay. Service zo muri restaurant zimeze nabi cyane ariko ntago ari hose bivana naho oya canke indya nizo utakuze zo muri restaurant no indya ziraryoshe ba abagufata nyene bajya aba service abakozi servers nyene bazi gufata abakiriya neza no damn ba nkuko navuze ntago ari hose ba haraho nyene ugenda ukamenga niwe wakwifata nyene ukaba uwo mukozi basi ukabikora byo kiserera ba so wavuze ikintu c'indero right indero biri mu bintu bigize cyo twise kaca y'uburundi indero atwisha kwishura ngo indero runtu bla 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 so kuvyerekeye indero ubwawe ugaza kwanza kwindera ari ikigambo indero kuri jewe indero nyene sinzi ko nabivuga mu kirundi ngomba kubivuga mu cyongereza respect right none se yeah kubaha nyene urabona ugiye nk'ahantu uragenda mu nzu y'umuntu ukabona barakwitayeho ukavuga ati wow ukaba comfortable nyene niyo ndero nyene nagomba kuvuga urabaye indero musanzwe kera bavati ngo indero irihabwa sivyo muri ndabeshe none kusetse urumva ndibaza kwanza ni mutoyi wanje nubwo twabivuze ni mutoyi wanje indero nkuko urabona burya ego kubahana ni byiza mu buzima sivyo ariko tuvuge mu Burundi cyo maze kubona ndibaza indero yavuze ni hano mu Burundi sibwo nk'ubu tuvuge Adam turahuye mu barabara sibyo nambaye twaduhuza uravyumva abantu bamwe ntagunzi uzondamutsa kandi ahubwo uzomvuga nico maze kubona namwe Burundi aho ariko ni wambara ukikwiza ukambara izakanzu zawe basi tuvuge sibuteke basi ikanzu n'ipantaro n'umupira abantu bazakuba uzaca bazakuramutsa jambo amakuru urakomeye ariko ni wambara za muzi zerekana umukonda zemerekana iki kukuvuga ahubwo nibyo bizabiriko biragutaka hari so mu busanzwe indero irihabwa urashigikije cy'ibyo cya Patrice indero reka ndamufasha ashatse kuvuga yuko indero yihabwa kwambara ntiwikwize ugahena kereka ibihande bimwe by'umubiri umukondo amatako agaja hejuru reva odoro riba no kumatako none kwambara kamwe agaja hanze jerekana ko atandira ubwira nico ushatse kuvuga uravyemeraga mo oya simvuze ngo ntandero ufise kubera wambaye urafise kwambara ukufise indero ariko ndiko ndavuga bijenye mu muco wacu hano mu Burundi uravyo kubera turamaze guca ntawe urabizi ukongene ufatero ku muco iyo experience muramaze kwibona tumaze kwibona nga ikintu c'inyambaro kimeze ngene utegerezwa kwambara nkonga n'umukobwa kambara impuzu zo muri ubwo bwoko zerekana ibihimba by'imibiri umukondo n'ibindi gutyo majipo ngufi nk'umungaga gutwara kwasi kwerekana wambaye impuzu nyine wewe umubwira ati reka ushire mu nzu usumugore niyo kuviramo oya si hano wambaye oya si hano gusa umusore tureke basa utagiye kuraba umuvyeyi w'umusore ngabo akakubona wandi nk'agafoto canke urenganye bagati wa mukazana ngugera arenganye akabona wambaye muri ubwo buryo impanuro yo umwana wiwe nuko yorekana nawe dufate basi bibaye agaca hano uwo mwana bakamubwira ati ujya mugore kweri nta umuntu yambara agenda ari gusa nta kigendo je nta mugore yo kuviramo nta ndera afise ujya nimaraye ariko wibaza yuko wobwira iki nk'umuvyeyi afise mindset imeze gute okay mari vuga ivyo uvuze ubyanyuma ngo abavyeyi babonye amafoto y'umukobwa yambaye uko ngo bisigura gatafise indero aho aba barimo barajaje ngo umukobwa ntago nimba yambara uko ntago bisigura kadafise indero indero iva ku mutima
Does that make sense? Right? None indero riva ku muntu hari nige kwa nimba akunda guhenda ugasanga n'umukobwa nyene wa mbere afise indero. You know, that's why they say don't judge a book by its cover. Kubera uwo mukobwa agenda yahenye usanga ari umukobwa nyene yubatse kurusha yambaye amajipo agera ku maguru. Ariko reka ndamubunganire nawe umubunganire ariko ndamwunganire. Okay, umva nkubwire mu bisanzwe dukurikije nk'imico y'abarundi nta mukobwa akwiriye kwambara kujya ugahena ngo ugire ngo umuvyeyi w'umugabo w'umusore agukunda azakuba mu mico yacu y'u Burundi. Ariko sinzi ubu ingene bimeze ariko nje ndiko ndavuga mu mico si hano mu Burundi gusa no mu Rwanda twese turi bamwe. Nago wewe ntago wanjana kwa papa wa kubavyeyi bawe nambaye uko shaka urumva, kandi nawe nta nubwo wavuga ati dusohoke tugende kwa mama nambaye kuri nawe uravyumva, kuko na mama we tumaze gushika muhira azagufata gutware mu cyumba cyangwa hariho hose akuvugisha kubwira ati ujya munonzaniye hano ninde, ntumbwire ko ujya umukunzi wawe. So indero tege ngaha kumva iyo niyo mico yacu. Nawe uri umuntu w'umukobwa ukuze umuhungu akubwira ati tugende kwa mama ku bavyeyi banje, nawe urazi ukungene ukwiriye kwambara. Ukambara ukikwiza urumva ukagenda ego naho wavuga turambara bwa buntu hari aho ubwambarira sibyo kugira uhe icubahira umugabo wawe, hariho naho udakwiriye kugira kubyambara. aro ahantu nigeze guca numva kandi umuntu ariko aratanga opinion yiwe byerekeye guhena. Uno muri umukobwa yambara impuzu ngufi agahena hafi yambara ubusa. Ikintu cya mbere kiba mu uwo mukobwa ngo abayakuze atahawe indero atabona se ikintu cya mbere se atamuri hafi. Ikindi cya kabiri kuko umwana yakuze se amurara igitsura ashobora kwambara impuzu y'ibyo bidahe ikintu cya mbere. Ngo ikindi bira kabiri naco bishobora kuva ku umukobwa yambara hene karateri zishobora kumubona no y'ibya kabiri nuko yaryamanye n'abagabo benshi cyangwa amaze kubona abagabo benshi uburyo kwerekana ubwambure bwiwe atagaciro kanini bigifise atakibiha valere ni atakibiha agaciro kanini. Nico umva abagabo n'abantu basanzwe mu maso yawe so bamubonye ntaco bimubwiye, ariko umukobwa ataza abagabo mu buzima bwiwe atarabonana n'abagabo nashobora kwambara impuzu zerekana ibihimba byiwe kuko abagifise isoni yo gutinya abagabo. Ivyo byizera ku rugero rungana gutegamo birumvikana. Ico uravyemeye? Ntago ndavyemeye sample ariko urugero rungana gute bagerageza kudevelop ivyo wumva mwari byo nibiki n'ibyo bitari byo cyangwa nimba ari byo. Rega haru abantu bafise ibyo bakunda kwambara n'ibyo badakunda kwambara. Nonewe nimba uyu akunda umugenzi wawe akunda gumanura ipantaro akaregeza ipantaro bisigura ko ari wowe nawe kubikunda. But kuvyerekeye ikica kidescribing uwo muntu kimwerekanwa wari uvuga ku kica kimwerekanwa ari we no urumva umajambo make umukobwa yambara hene ninda kubonana n'abagabo batari bake ku buryo kwerekana ibihimba byo atabwo babona ibimutera. Reka nico cerekana umuntu mu majambo make umukobwa akiri atarakora esugi tuivuge niko mubibona ntashobora kwambara niko mubibona sawa twerekana umubiri sawa niko mubibona. What do you think about kuri yo mindset y'abantu bafite mindset niyo nk'umuntu wamubwira iki umuntu afite iyo mindset ayikure bamubwiye atagende amenye uwo mukobwa neza mbere yuko amujajinga mbere. Reka umva gatoya reka mvuge urabona ni bya bintu twishizemo kujajinga umuntu urabona
jewe nkuko ndakubona uritonda ntuvuga amagambo menshi none cyo bati Adam aritonda sinzi ibyo ukora hajya mu nzu ntago nzi ugene maybe kuri twebwe nuko twiyereka urumva ariko abantu bakuzi we bo mwavukanye nabo mu bana barazi ingene umeze uravyumva so tuze tukuramwe imande se yo kuvuga ngo uyu yambaye akagahuzu ngo ni indaya kwanza bavuga ati kwitwa umuntu ngo ni indaya mutarabonana utanamuzi ni bibi ni icaha urumva ugiye kuraba abahungu benshi basigaye bafise mindset yo kuvuga ati ngo kwanza sinavuga mvuge n'ubu biracyahari abahungu basigaye bakunda abakobwa bambaye utuntu tugufi baberekana amatako nawe urabyumva ugomba kuvuga ariko kandi barabana bakabavyarira bivana n'ukungene umuntu you know none bisigure yuko aho twicaye uko twambaye natwe dushaka kugambara ko tutabwambara but ivuze ni hari abahungu nyene urabona generation yacu iratandukanye na generation hari abasore mwino minsi bavuga ati sishaka ngugiye tujane hanze wambaye nk'umukecuru bashaka nyene kubera you're representing your partner ahantu hose ugiye so hari abasore babikunda abantu aba girlfriend bambaye uko hari abatabikunda so biva ku muntu okay njewe reka nkubwire njewe mu bisanzwe Adam umuntu bavuga ati umukunda ukwari nimba twarahuriye muri club bavyita mu Kirundi muri mu nzu y'ubutambiro ukankunda eje ntuzampindure ngo ni kubera ngo ngaho twahuriye ngo ari muri club ngo ubu rero ngo kwera uruwanje ngo rishaka ngo hinduke wibuka aho twahuriye urakumva nimba ngomba kuzahinduka reka biyumve mu jewe niwaguma umbwira mpinduke siko bizahinduka ariko nandi ninabona ko ngezwe kuvuga ati reka nubaha umugabo wanje kabisa n'umuntu umugabo ngezweho kuvuga ati ndashaka kubaka n'uyu muntu ego kweri kabisa nzahinduka nago nzagira iki nzaza nambara ubwo buntu nawe urabizi kubaha umugabo wanje cyangwa umupartner wanje cyangwa umukunzi wanje urumva so ntago ushobora guhindura umuntu niwe yihindura mona ndashobora kukubwira ati jewe ntago nyinywa kakavye kubera umugabo wanje yambwiye sindakawe ariko ndi hanze hari yambwiye ku mugenzi nkakinywera nkataha kandi nanywa agasoda nkagenda ndi normal urumva ntago ndahindutse nahinduwe kubera ari wowe uri kurashaka mpinduke ariko ku mutima sindahindura ariko umutima niwe nice kuvuga ati hinduka kabisa umugabo wawe ntavyakunda umukunzi wawe yego nzacangira iki ndabihiye okay so mumaze hafi kwezi kose kwezi kose banza duhere kuri cyo sena duhere kuri Patricia uri single abara single oya umva umuryango urugaye kabisa mfite share mfite share kabisa urabaye Muri single and ready to mingle. Period. Okay. Abasore bari ready mwabyumvise. Okay. Nubuhe bwoko bw'indoto zawe? Ubuhe bwoko bw'umuhungu n'indoto zawe? Umuhungu bwatsi umuhungu. Umuhungu afise ingeso indero
umuhungu afise indero nimba ari ngeso umuhungu akunda Imana umuhungu nyene afise responsibility like afise ibyakura atareza amaboko kandi umuhungu nyene amenda respect me akuba yes anyuba okay muba kubaha mugaka wari umukene that's enough nuko bitangura ukene buraza ariko hari ibintu bitwa teamwork you know never know if Imana igukoreye mu majambo make avuga ngo nta hantu habura ubwiza bwaho habura ububi bwaho abajene benshi baba ngaha mu gihugu generation zacu bafise indoto bose yo kuba hanze nko kuba muri Amerika mubona mwe ko muba muri Amerika muri abantu bafise amahirwe cyane so bakabona umenga ubuzima buri muri Amerika aha nta buzima buhari mwavuze ko haryoshe hari indero hari ubwiza runaka muhabona right mugabo abajene benshi baba ngaha baba mumenga amashansi yogira no kuva ngaha akava ngaha akagenda ngaha nta kintu na kimwe yumva yokumbura ahubwo cyo muhagashika muri Amerika umubwiri shaka ntangura jewe abakobwa bavuga ngo abana bari bose n'abahungu n'abakobwa abose kweri nje singiye kubesha nababwira ati ubuzima hose hariho ahasu twovuga ati nabwo ati hariho ahari ubuzima ariko si kuvuga ngo buri bwe bwahatana urabyumva nababwira ati kwanza uri murambaza example nko mu Burundi no muri Amerika najya muri Amerika rega ni wowe ubirondera ni nko ubirondera hano urumva twese turi hamwe twege muri Amerika cyo ndavuga twese tubayeho kumwe nta kuvuga ngo umubosi umukene urumva ariko hano hariho umubosi n'umukene kubera kuvuga uko hano hari umuntu araratariye hari ariye ariko ajya muri Amerika ntabwo bavuga ati ngo wabuze ibiryo biri hariya kabisa biri n'imbere yawe kandi ukanabirya ukanabita ugahe so ariko nabyo kugira uronke ibyo biryo urabikorera siko so si kuvuga hajya amahera y'ubuntu uvuze turashaka kuja hari ube uri tayari no kuvuga ati ndagiye gukorera amahera ariyo kabisa urayakorera pe iceke urayiguha nziza kabisa ariko urumva nawe urarikorera ubavuga ati ngo mitinde hari aho uranayakorera haba ngabahejeje amashuri mugabo akabura n'icubu ariko hajya urayakorera hajya naho woba najya naho utoba warize basi ufite imyaka 18 baragufitiye akazi urakora urumva so urumva nyene urayakorera byose ni kubirondera gutega muri kwico kibazo yavuze ibintu byose nagomba kuvuga musigura mu majambo make ndabigabanije ibyivuze naho muri Amerika ibaza ko ari ubuzima urabukorera so ugurumva ya ndoto yo kujayo ntayo woyibutsa ntawe noyibutsa pe umva ufise uburyo ufasha umva n'ubonye bikunze nuze kwera hajya hariho ubuzima ariko ufise ingufu uvuga turi umuntu tari umunebwe umva n'icyo ushaka gushikaho wagishika bibaza yuko ngaha mu Burundi kuri amaboko mu muzi kari kubunebwe ho ubuzima tobiro aha mu Burundi uko yaha amaboko ukuye amaboko mu muzi kari kubunebwe ugakora sinabimenya kuko simbaha waburonka gusa ndumva kumenga waburonka hano the difference na opportunity nyinshi zihari kugira nyene ugere iyo ukore nyene kandi nabonye hano ikintu gikora ari amahera nabi ni the same thing na haji wacu ikintu hano gikora na money is everything yeah okay nk'ubu bishitse ga muri Amerika bakakwirukana gafudika cyo cyeje cyose
Umaze ko uza kuba ngaha mu Burundi. Wahashobora kuhaba mu Burundi. Washobora kuba. Oya. Kubera. Kubera nagiye ndi mutonyi so best nakuriye hariya so akumaze kwezi kose ngaho uramaze kuhabona kwezi ndi kumwe nabo tuvukana banyireka bambwira byose ibintu areka arakubaza ubona Amerika ro ntikiriho barakubwiye ugaruke ntago nahashobora gute waye kubereke I just can't. I don't see myself living here. What about you, Patrick? Sha, Jesse kwiyemera. Atagwa Amerika ihari. Murundi naha. Okay. No haba ari gukora njyewe mu bisanzwe sindi umuntu w'umunebwe. Ubega buri muntu Imana muhaye bavyitwa impano. Nk'ubu ufise impano yo gusuka. Gukora amahera menshi hano na mu Burundi ndabona abantu barakunda gusuka cyane. Gusukura bizi. Ndazi gusuka. Ndamuteye wanyirazi gusuka. Urumva. So mu bisanzwe n'amaboko akora kandi amaguru agakora. Je nahaba pe. Ndabona muri afise tattoo. Ufise tattoo zingahe ku mubiri? Zibi. Hehe na hehe. Ndabona iyo ku kuboko yindiri. Murayi hano. Zose kuboko. Ijya yahajya ivuze iki? Urushuko. Ndabagire the meaning. Yeah. Self love. Kwikunda. Iyo ngaha nayo. Azina y'abavyeyi. Na ukwezi kwanje abavyeyi banje ni ukwezi kwa my moonlight. There you go. Yeah. Wewe urikunda cyane. Urikunda. None ni yange ni ninde yankunda nkuko ni. Ati urafise tattoo naona yibonye. Ntago wayiboye. Ukuntu wambaye nayo mbona. Niba tayo wabonye ntayo ifite. Ngero yizuri nkaho ihari. Ya ndayifite imwe. Ifise. Aha. Gato gusa. Okay. Iyo nayisiguye. To be honest, nurushugwe nje ndakunda amashugwe. Yeah. So Muri. Jereki urukundo. What is the relationship? Yeah, long distance. No. No. Why? Why? Personal reasons, but I have an experience and I don't recommend it. If you're a strong soldier, go for it. If you're not, don't do it. It's not for the weak. There you go. Urabifisemo uburambe hari histoire imaze kuba bwagije gusigura ibyo ushatse kuvuga. Yes sir. Ego. Yeah. Okay. You trust in your relationship. Jewe. Yeah, long distance. Yeah. Kuri jewe kwa nabiciyemo no. Urumva naho uboneka umuhungu asa gute mu Burundi. Nubwo yo basa nka Chris Brown, no. Yeah. Wewe ga Patrice. Jewe. Urizera muri relationship ya long distance. Yes, gender is a relationship ya long distance. Gute. Mu bisanzwe umuntu ukuriye kumutrusting, umuntu ukuriye kumwizera, sivyo? None tuvuge ndahuye n'umusore ngaha. I mean ndi muri relationship right now. Tuvuge nkundahuye nk'umusore ngaha. None namukunze. Bisabizigura ko cyanda mwanga ngo ni kubera ngo ari long distance. Rega ntago turapfa turacyariho tuzabonana. Rega no kuvugana communication nayo ni buhuza n'umuntu. So yes, njewe ndizera long distance relationship. Say nk'ufise umuhungu mukundana mu Burundi. Mumenye nko muri aya mezi uku kwezi umaze ngaha. Yes. Murahuye murafatanye muraheja n'ibyo muremeranije hamuragiyari. Maze nk'amezi abiri. Duteranje kuko umaze ngaha habaye 3. Atangiye kubwira ibintu by'imigambi. Patrice hari umugambi uyu n'uyu.
we got to making money rungika amafaranga ya naya dukora ikintu kiniki. Abakobwa turatandukanye ariko je nkanje basi nkanje ndizera umuntu cyane. Umva aho kweri namufasha pe azaronga ari mwaranyereka the proof ugati ni kibei ndagiye hano turi kumwe naba jewe ndizera umuntu cyane. Nkanje ndizera umuntu cyane rwose kweri. Muri urumva nacu numubaza kuyica yagize X. Okay. Begi tumarabaje byitwa tumva my story ngo umukobwa yakundanye cyangwa umuntu yakweva amyije amafaranga bla bla bla. Story nk'izo zibaca umutima kuri urugero kubera biba cyane so. Okay. Again. Okay. Tujye mu gice cya kabiri by'impanuro tubyihoze n'ibyo Kamere kuri Patrice. Urangabiye. Mwazukwezi mu Burundi we. Challenge. Mbere kuri challenge turaje vuba mukino challenge wahuye nazo ngahanitse. Challenge nahuye nazo. Nubu nkihura nazo. Amahera. No mpamvu yashize imbere. Kweli kamahira kandi handitse kibiharuro. Aragoye kabisa. Amahera yo mu Burundi je arangoye kabisa cyane. Turahinota imwe ngawe. Ayo nanga. Ibihumbi 10. Okay. So Muri mahera imbere yawe yose. Ayos. Mana yangu nakongerageza. Ibihumbi 10, 20, 30, 40, 50. Hey, ibi ni 50. Ibi aya ni igihumbi. Okay. Ibihumbi 2, ibihumbi 3. Majana 5. Okay. Majana 2. Majana 5. Majana 5. 10. Majana 5 ibihumbi 10. Ai wewe Mungu wangu we. Okay. We. Majana 5 ariko siko. Okay. Guterana none si igihumbi. Okay. Igihumbi. Afite mu maboko ni igihumbi. Okay. Guteranya yande ayo. Aje navuze ngo ibintu ni jana. Ibihumbi. Aje navuze ngo namba. Ijana. Ibihumbi jana. Oya birananiye. Muri duteranirize duharurire mbaye. Uragerageza bro. 10. Okay. This is 1,000. Chan. 2,000. 7,000. 8,000. So 20, 30, 40, 50. 50. 50. Okay, so this is 50,000. And 7, 8, 9. So 50,900. Kama Kirundi. Ibihumbi 50 n'amajana 9. I don't even wonder how USD. So this is 50, right? And this is Buga mu Kirundi aya ni 50. 50. Aya ni
ibihumbi indwi 8 10 okay amashimwe 59,000 oya muri misi no mazi misi amarurira amahera muri misi no mazi misi ahananzi ahubwo yazi that was hard bro umva jewe byarananiye okay byaragushikiye byumva umva batanga amahera menshi cyane jewe naratanze amahera menshi umuntu yansaba nk'ikintu jewe nko nababwiye ifite umutima woroje umuntu asabye ikintu tantine mfasha ibyo kurya nabaha icyo gihera kinini 10,000 nkamuha nkabona arandi y'amaguru hari uwandirira ibikinga bati nangaye kwiye nashitse yani nafashe nk'amajana 2 y'abanyamerika ndavunja mvuga ati aya mahera nayo nza gufasha abantu umuntu wese muti wanjye arahari yabishiningira intahe umuntu wese asabye ihera ndamuha naho yoba sinzi amahera yo ngaha naramuhaye kwera abona ha bitatu amahera ndaguhe nta kibazo yakene nta kibazo okay muri comment majo musaba amahera genda sindi umuboss ndi umusinasanzwe yeah ibandanyiriza n'utujoke hari inzu ifite umuryango ari utegerezwa kwinjira muri iyo nzu hama ku muryango w'iyo nzu hari intare yishwe n'inzara intare niki Ryan okay yishwe n'inzara okuri kandi utegerezwa kwinjira muri iyo nzu nta choice ufise okuri kibwira winjire muri iyo nzu intare imwe irajya abantu you know Ryan intare hajye intare hingi lion so iyo nzu hari mwiki intare umuryango w'iyo nzu hari intare yishwe n'inzara wokora iki kugira winjire muri iyo nzu ku muryango hariyo intare yishwe n'inzara wokwinjira wokora iki kugira winjire muri iyo nzu nubwo nanaregera nkabona kwinjira ntwaye ibiryo umuceri n'ibihari oya ndazi ko lions zikunda kurya ibindi bikoko like tigers and stuff ingwe wachugenda ukicingwe ukayica gute no nago okay twakwinjirana kubera ndazi ko yiramo ikibanza cyane ntabwo zayita hari inzu ifise umuryango umwe yes nta madirisha arimo oya amadirisha hari umuryango umwe kandi tegeza kwinjira muri uwo muryango ende kuri uwo muryango hari intare ihajyana yishwe n'inzara wokora iki kugira winjire muri iyo nzu ikibazo ko kigoye nokora iki kugira ninjire muri iyo nzu natwara imbunda ntabwo wavuze ko tanakimwe urabona udakeneye gutwara ntabwo twemere gutwara kwinjiza ibintu so nagenda ndi prepared mfise imbunda ibintu nyose kandi inzara yarayishe musanzwe nani inguvu yifite igiye ugomba kungerageza kuyo kurya imbunda nkayica dego right that's what I would do oya sinje na oya kweomba oya aho ngize ex sindi mwope none naho wasenga imana ifashe wifashisha we wakora iki icyo tubanze tugiclosing turagigaruka okay okay nzi kindi nacho ngira mvuge ibintu hama musubiremo sibyo byo mvuga nibyo musubira okay rimwe kabiri gatatu kane gatandatu nasimvye igihe cyaro gatanu okay kasubiye mu kana ibyo mvuga abavyo musubiramo sibyo rimwe kabiri gatatu
kane kane gatandatu gatandatu nasibye igihe kiyawe gatanu. Bro, why you laughing? None twabyishe. navuze gatanu ariko je navuze gatanu. Oh, I get it. Watubwiye ngo tuvuge ibyo uvuga ibyo avuga but ugeze kuri gatanu navuze gatanu na twese twavuze gatanu tuja kuri gatandatu. So the joke is twari kuvuga gatandatu niyo twari kuvuga gatanu kare watubwiye reka dusubire rimwe kabiri gatatu kane gatanu nasibye igihe kiyawe gatanu. What the freak? Oh, bro, Nicho reka tugicuruzi. No, right. What is going on? I don't know. Oh shit. Umviriza. Mama Titi afise abana batatu. Toto na Tata. Hamwe nande. Toto na Tata na Tatine. I was a Toto na Tata nanje nzanye Tatu. So gatatu. Oh, yeah. Yeah, so. I don't know. I'm guessing. Mama Titi afise abana batatu. Toto Tata nande. Na papa. Nicho. Umviriza. Mama Titi. Afise abana batatu. Mama Titi afise abana batatu. Toto Tata hamwe nande. Toto Tata Tatu wa mungani wa mama. Tatu Toto Tatu Titi Tata. We already said Tata. Nuwa gatatu ni. Okay, reka mbere muri ico kwishura. Umviriza neza. Mama Titi afise abana batatu. Toto Tata hamwe nande. Bro. Nakubwiye ko ari Mama Titi. Hamwe na Papa Titi. Navuze ngo na Papa Titi. Titi. I didn't think about that. Oh man. Mama Titi. Mama Titi. Reka twishure icambere. Icambere yari kwinjira mu nzu. Hari inzu utegezwa kwinjiramo ifite umuryango umwe nta madirisha ifise. Hari intare yapfuye ku muryango. Uri kikugira winjira. Anakimwe ukora kuko intare yapfuye yishwe n'inzara. It's already dead. Ako nje navuze sinakwegera. That means it's already dead. Nje navuze sinakwegera. Gute yarapfuye. It's not going to do anything. Yaramaze gupfa yishwe n'inzara. Oh, okay. Ibyo ni byanyu byo ngaha pe. Okay, ikindi yari yishwe n'inzara. Ego ksha. Kandi yavuze ngo yishwe n'inzara. Oh god. Okay, amakandi yari rimwe kabiri. Ubiriza natangiye mvuga. Subiramo ibyo mvuga. Rimwe kabiri gatatu kane gatandatu. Nasibye ikihe giharo wa gatanu. Manze ndere iki tutagitoye mari ndashavura kuko byose ntago yobige. Rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu. Igiharuro cyangwa dutori tuvuga igiharuro cyangwa wa umviriza. Subiramo ivyo mvuze. Rimwe kabiri gatatu kane gatandatu. Nasibye ikihe giharo wasembye byose. What the heck? What is this? 0! Oh! Mari, why are you so smart? Do you think Hey.
No, I didn't. What? I didn't. Bro, twoshikane byo gutaragitora. Wasimbye byose. Zero. Watanga kuri rimwe. Ntabwo wabuze zero. We. Umviriza bro. Subiramo ivyo mvuze. Rimwe. Kabiri. Gatatu. Kane. Gatandatu. Nasivye igihe giharuro. Gatanu. Subiramo nasivye igihe giharuro. Wewe. Mumfashe bihiye. Igiharuro. Wasimye igiharuro. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu. Wewe. Gatandatu. Rimwe, kabiri. 5. Muri kameti mumfashe. 0. Navuze nti subiramo ivyo mvuze. That's the point. Subiramo ivyo mvuze. So that's the answer. Subiramo ivyo mvuze. Rimwe. Kabiri. Gatatu. Kane. Gatandatu. Nasivye igihe giharuro. Gatanu. Usubiramo kongera nasivye igihe giharuro. Usubiramo ivyo mvuze. What the hell? I don't get this one. Nakubwiye ati subiramo ivyo mvuze. Why you just you get Repeat subiramo ivyo mvuze. Rimwe. Kabiri. Gatatu. Kane. Gatandatu. Nasivye igihe giharuro. Subiramo ivyo mvuze. Dusubira kuvuga ivyo wavuze. Mvuze ati nasivye igihe giharuro. Nawe usubiramo nasivye igihe giharuro. Ico na I get it. I get it. How? We're supposed to repeat everything he says. Even if just avuga, which doesn't make any sense. So haja avuga ngo nasivye igiharuro. We're supposed to say nasivye igiharuro iki. Repeat everything he says. Subiramo ivyo mvuze. Natwe kuvuga ati subiramo ivyo mvuze. Saying 5. That was stress me. None wichakora kuzagitora gute ko. Natwe gatanu. I feel so stupid for a second. Like, gatanu. Cool. Shall the fashion nabi bro. Kumona so. Tumarira kakanyu. Umwana yavutse yirabura. Uruhinja ruvutse rwirabura. Ruvukana amenyo asa gute? Yera. Yaro. I mean yera actually yeah. Umviriza neza. Uruhinja rukivuka ruvutse rwirabura. Ntamenyagira. Good job. I am smart. Oh my goodness. Wow. I know that was it though. Go yellow. Namenya vukana nayo bro. Nothing go white, but I had to think about it. Namwana vukana me. Yeah. Okay. Yellow. Indege igize isanganya hagati umviriza. Indege igize isanganya irakrashing hagati y'umupaka wa Amerika na Mexico. Hagati y'umupaka wa Amerika na Mexico. Abarokotse babahambaye. Reka solo n'ikibazo. Indege igira isanganya ikorotse iri hagati irakrashing. Iri hagati y'umupaka wa Amerika na Mexico. Mexico. Abarokotse babahambaye. Muri Mexico. We America. We hold on. Ubuze ku mupaka wa Amerika na Mexico. Iyo ndege yakurutse muri indege yakurukiye yagira isanganya bari bagiye Amerika. Hagati y'umupaka wa Mexico na Amerika. Abarokotse babahambaye. Amerika babahamba. Hey. Babahamba Amerika. Babahamba. Aho nyene yaguye. No. Babahamba aho bavuye. Which is babahamba. Kubera nta muntu agenda muri Mexico adafite ibyangombwa. Babahamba muri Amerika, right? So bacabahamba muri Amerika. Umviza kandi rya gatatu.
indege igira isanganya hejuru y'umupaka wa Amerika na Mexique ila crashing abarokotse babahambahe abarokotse nta muntu yarokotse urumva ko kuri bararokoka yavuze abarokotse babahamba aho nyine abarokotse ndiko ndava abarokotse babahamba kuwo mupaka avuze abarokotse abarokotse n'abatapfuye right abapfuye so ntago babahamba banago bigeze bahamba. Yes, look at us. We did it together. Abarokoze. I'm like, nagira kure abarokoze bizigura ko batapfu. But then, bavuga ngo abarundi muragoye. Je bambwiye ngo ndirimbe nimba ngindirimbo yinuze iyo wundi. Umupolisi niko yambwira abantu bataba. Niyo mu favor star mu ba star bo mu Burundi. Your favor? D1. D1 kubera. Wait, hold on. Cut that out. Okay. Mu ba star my favorites. Yeah. Sinavuga ngo ufite favorite. Okay. But uwo nashira imbere ni Farias. Big Fizzo. Big Fizzo baby. Yes. Okay. Muri. Patri. Tuvuga umwe cha. Basigira top 3. Njewe D1. Okay. Right now Dramati. Okay. Hamwe na Farias. Okay, Farias. Tugire nawe 3 more. Top 3? Yeah. Top 3? Yeah. Okay, so Farias ni wa mbere. Hagakurikira Kidum. Okay. Hama rero wa nyuma ni D1. Yeah. Okay. Iyi ndirimbo muri ko murumviriza muri kano kanya cyane muri no minsi. Muri kano yo mu Burundi. Nijye nimo ngo nkumazimana something. Ya fere nimbare. Kazimimana inkunda. Kazimimana inkunda. Niyo igezeho right now. Niyo nguma numva everywhere ngenda yafashe nanubwo narinda yiza ariko ibu yafashe mu mutwe. Kazimimana inkunda. Muri abastari mwavuze ntawe ukoreshaga mu rukeme. Akoresha ask you out. Oya ko abo babiri navuze n'abasaza. D1 ni D1. Okay guys. Ikiganiro katugihereze ngaho. Jewe ragomba deka je mvuge why nkunda D1. Okay. D1 aririmba indirimbo z'urukundo kandi akarimba n'indirimbo z'ubuzima. Yes. That's why nkunda indirimbo ziwe. Kandi n'umuhungu aciye bugufi yubahana. Basha gusohoye indirimbo aramanza akayitondera akakubwira kabisa ingene igiye n'ingene iheze. Yes. Special hakarimbo kitwa amarira. Kajya karirimbo umva yagasohoye ndi single nafite umushere. Okay. Nararize n'amarira ndasohora. Nabati iyi ndirimbo ntarandose umukunzi. Usinzi kabisa. Namaze 2 weeks umukunzi Imana ishira mu ndanga. Jewe ni waiting. I'll be waiting. Yeah. But amarira yes. But hari ikiganiro mperuka kubona yidoga ko abantu bagira organization z'ama show hanze y'igihugu Europe America batamutuma kandi tubona niyo muvuye muri abafana biwe mwobwira iki aba promoter abantu babo bagira organize ama shows nko muri America why bamubanira batamuzana babona nkatwe nk'ibyo ntabyo twomenya nabyo twige ntabwo turaba ntabwo tuba Europe batwa na America n'ukosa tubamuzana harigira asoka urabona shows nje nubona nk'ubungize ubugeni nk'ubu nje mvuze ngize ubugeni kweri mu ndoto yanjye nifuza na D1 kandi indirimbo mu hariyo mu Rwanda mu ndoto zanje kabisa
umva nkawe uri umufana wa je ndi umufana wa D1 kandi nawe arabizi ko ndi umufana wiwe. Okay. Yeah. Muravugana? Bashi turavugana bisanzwe like nyene bisanzwe kabisa ariko ntago navuga n'umugenzi wanje ariko Yes. Uvugana na Dramati right? Akaririmbo ukunda ka Dramati right now ni kosho. Yes. Duaga freestyle gatwika kosho. Izanyi ngorera umanyango kusha Kirundi kirananira kuririmba, okay? But umuntu atumva Kirundi akakubaza ati indirimbo isigura icyo wumubwira. Ndamubwira ivyo mbona muri video. Indirimbo mu Gichina. Uraba video. Paka usomye ivyo arimo ararimba kubera. I don't know. Okay. Gusa n'indimbo iryoshe pe. So thank you guys. Yari Teramatibe. So ndababwira ko iki nico kiganiro cyambere. Uzokwame mu vyibo. Really? Dukoze kuri Teramatibe. Abumbuye channel ni Muri na Patricia. Yes sir. So, okay. Nabwirika famille nshasha igiye kuza izo kwigana channel. Nizo banga. Jewe uko navuga mvuga ndabajya haje. Jesho nababwira ni kwirekura ukaba free. Urumva dufite byinshi byo kuvuga ariko nago tugira abantu nk'aba baza bavuga ati reka tukuganiriza. Kuganira ni byiza mu buzima. So be free. Niba ufite mu buzima ushaka kuza kuganira kuduhanura twege abana tukiri batonya uri welcome kwa Adam's Pictures. Okay. That's it. If you're new to this channel, please like and subscribe and don't forget to comment and share to and likes, and you already say that. Telamative channel or just Telamative. Likes, comments, and subscribe. Yes. Thank you. Ciao. Bye. Okay. Yari Muri na Patricia. Oh.